umuziki kwinezereza n'ibindi mugabe iryo himiriza ntibe ririko riraba. Ubugirindwi nibijanye nyene mu vyo guhimiriza haba mu bijanye n'amagara y'abantu, mu bijanye n'isuku, mu bijanye no kurondoka ku rugero, mu bijanye n'ibiza bitandukanye biza biradutera kugira ngo ivyo vyose amakuru atangwa azaragira icyo bivuze ko abene igihugu baronka inkuru ngirakamaro zibatuma bamenya ingene bitwara mu buzima bwabo bwa misi yose. Ubugira umunani ni ibijanye no guhimiriza mu vyo gukingira ibidukikije na cyane cyane kuri wa mugambi ewe Burundi urambaye. Ubugira 9 turacari muri cya gisata cyo guhimiriza abantu biciye mu bimenyesha makuru mu radio n'amateleviziyo nibijanye no muco w'amahoro kugira ngo abantu bongere kandi baze baributswa la culture de la paix mu gihugu kuko amahoro ni karahara mu ruganda ntibacure. Ubugira 10 no kugerageza ku buryo ibikorwa vya leta navyo bigaragara ko biriko birakogwa ni nkuko ibimenyesha makuru biri hano kuri no munsi ariko hatangwa kino cegeranyo, ariko hari n'ibindi bikorwa byinshi vya leta vyoza biragaragazwa ko vyakozwe kugira ngo abene igihugu bumve hagati y'imigambi nishigwa mu ngiro ry'umugambi aho leta igeze. Aha turacari muri ivyo byo kugaragaza ibikorwa vya leta, ni byinshi vyagiye bikorwa umuntu atogaruka ko ni naco kimwe n'ibi vy'ama reportage y'ama emission nibi byose bikurikira vyuko umwuga w'itangazamakuru n'amakuru atangwa yoza koko yisunga ivyo abene igihugu bakeneye kandi bifise akanovera ko kuba teza imbere mu buzima bwabo bwa misi yose. Nivyo bijanye n'ibi byose vyuko abene igihugu barondera imitahe, abene igihugu biteza imbere, mbega bigenda gute? Ubwo ibinyamakuru byacu bafise ico bibivuga ko ni mu buryo bwo gutanga amakuru ngirakamaro afatiye ku buzima, ku bisata bigize ubuzima bw'igihugu kugira ngo abene igihugu baronka amakuru ameze nk'ivyigwa canke ameze nk'inkarisha bwenge bibatuma nabo bagira ico bimariye. Hariho igikorwa c'uko ubwo bushikiranganje ubwira 15 bufasha ubundi bushikiranganje butandukanye kugira ngo binjire neza mu bikorwa muri uyu mugambi w'ubuhinga bwa none mu byo gutuma tumana kwa makuru, kuko biragaragara yuko mu bisata bimwe bimwe vya leta n'abikorera utwabo tukiri inyuma, bisaba yuko binjira neza, nitwinjire tugiye kwikura gahuzu canke ngo batwibi byacu biciye muri ubwo buhinga muga tubwinjiremwe ari uko bushobora kudufasha. Ibi bikurikira biri muri intambuko zokogwa canke zakozwe kugira ngo umugambi ushobore gushikwako. Turavye rero turabona yuko navyo vyagiye birangurwa ku buryo bushimishije. Niki c19 cyo gushiraho amarezo yo ku buhinga bwa none kugira ngo ibisata vya leta bijejwe itumatumana ko ry'amakuru kuyatanga kuyegeranya bishobore kuyashikiriza neza. Kigaca kinahura n'iki ca 200 aho habwirizwa kuba amanama nkarisha bwenge kugira ngo wamuhora wa leta ko mugov ushobore gukoreshwa kukura hari kandi urihwa misi yose amafaranga menshi. Ibisata vya leta rero bitaba biriko birawukoresha muri iki gihe mbere burihigwa na Bank Mondial kuko ayo mafaranga niyo yayatanze, kuko ayo mafaranga azohera mu 2023 tuze kwibuka kuza kubukoresha hageze aho tuwirihira kandi twari kuba turaprofita ubu tukaba turipanga neza. Ubwo nyeniteka mukuru n'ama
nshingamateka n'iteka mukuru n'amahinguzamateka banyakubahwa mwese, tuvuye ku bushikiranganji butandukanye twaciye ku mayange ibyakoretse, twaciye ku mayange n'ibyagoranye, ariko turavye muri rusangi turabona yuko ubushikiranganji bwose bwashoboye gushira mu ngiro imigambi y'integuro y'uyu mwaka, imigambi ya leta y'integuro y'uyu mwaka w'ibihumbi 2020 ushira 2021 ku rugero rushimishije rw'ibice 50 kw'ijana. Ni ukuvuga dufashe tuti mbega muri aya mezi atandatu turiko turasuzuma leta yashize mu ngiro imigambi yayo ku bice bingahe, turavye kuri aya mezi atandatu n'ibice 100 kw'ijana, usivye dukeyi tutashigwa mu ngiro kubera igihe catwo caba kitaragera, naho nitwovuga ngo harabaye ugucerwa. Dufatiye ku mwaka wose naho turiko ko ku rugero rwiza ku bice 50 kw'ijana muri rusangi. Muga tugiye kuraba aho twagiye turenza ivyo bice 50 kw'ijana muri amezi atandatu, aya manota yoshobora no kurenga 50 kw'ijana, ariko dufatiye muri rusangi turi ku rugero rumeze neza. Ikindi twovuga nuko ishigwa mu ngiro ry'iyi migambi ya leta ryafatiye ku buryo buhari, ryafatiye kandi no ku vyangombwa vyihuta vyankenerwa vyihuta mu migambi ya leta no mu vyo abenegihugu bakenera. Naco gituma rero twashoboye kubishika ko ari uko habaye gukoresha neza uburyo bwa leta twari dufise, kuko turavye ingene ibikorwa vya leta vyatanguranye n'ibibazo, haba gushiraho ikigega kijanye n'imigambi, haba gushiraho abakozi n'ibindi bitari bike. Ikindi naco nuko egome turabizi ivyo twashitseko, mugabo turazirikana neza yuko ivyo twashitseko bitari gukunda iyo tutabona gufatwa mu mugongo n'ibindi bisata by'igihugu bitandukanye. Aha tukaboneraho n'akaryo ko kubashimira cyane bene iteka banyakubahwa mwese muri mu nama nshingamateka na nkenguzamateka ku twigoro duhambaye mwagize mu guherekeza leta, na cyane cyane mu guhimiriza bene igihugu, mu kubakangurira mu migambi ya leta itandukanye, no mu kubereka inzira itomoye mu bikorwa babwiza gukora kugira ngo bashobore kwiteza imbere, bongere bajane n'inzira y'imigambi ya leta uko yari isanzwe itegekanijwe. Tukaba tubibashimiye cyane. Muri rusange tukaba tubakengurukiye mwese mwakurikiranye kino gikorwa cyo gushikiriza iyi raporo. Hanyuma tukaba tuzi neza yuko hariho n'ibibazo mwadushikirije, navyo nyene twabitunganije aho muduhera akanya turaheza tubagire ku muriri kimwe ku kindi ivyo vyagiye bigaragara nk'ibitatahuritse. Hariho imvo hakaba n'imvano yatumye iki gikorwa mu buryo bwihuta, ikindi naco gikorwa mu buryo butihuta, bivanye n'ibihe, bivanye n'ibirangamisi bitandukanye, bivanye n'ibibazo igihugu n'isi byaciyemwo, eka bivanye n'ingene uburyo bwagiye burabonekana. Murakoze cyane. Umushikiranganji wa mbere kuri iki gikorwa ushikanyeko, kandi twumvise ingene mwakoze ibyo mwaranguye, twumvise ko
kuko uko muje kubivuga kubitangaza mu gikorwa twari twemeje kugira ngo dufashe duherekeze leta iri kuyakora na twebwe byinshi twarabibonye tukaba rero tubashimiye ko mushimye icyo gikorwa twakoze cyo guherekeza no gufasha leta nk'uko rero mubitubwiye ko ati tubahaye akanya kugira ngo mwishure ku bindi bibazo hano byari byarabajijwe bijanye na bino bikorwa mwaje kudushikiriza wagira ngo twongere tubaha akanya kugira ngo noneho ku kibazo kimwe kimwe mutubwire inyishu mwagiye mutegekanya ijambo rero n'iry'iwanyu. Murakoze cyane murakoze cyane Iteka mukuru w'inama nshingamateka kutwongera ijambo. Egome twarakengurutse urutonde nitwovyita nk'ibibazo ahubwo twovyita nk'umuco wari ukenewe ku bijanye n'ingene integuro ya leta yashizwe mu ngiro. Rero hariho umuco wa mbere wasabwe twocita nk'ikibazo ca mbere aho mwavuga muti mbega ko leta yashize imbere uburimyi n'ubworozi none mubona muri iyi raporo bigaragara koko yuko leta yashize imbere uburimyi n'ubworozi kugira ngo ishobore kuzamura ubutunzi bw'igihugu. Turavuga tutego cyane kuko muri ibikorwa leta mbyeyi leta nkozi yashize imbere aho ikivuga ari uko umunwa wose uronka imfungurwa umufuko nawo ukaronka amafaranga. Uburimyi n'ubworozi byarashizwe imbere mu nteguro yabwo ya leta aho hariho ibikorwa nyamukuru bitandatu twovuga bigaragara mu byaranguwe kugira ngo ico gikorwa cy'uburimyi n'ubworozi gifate koko ikibanza ciza. Ubwa mbere harabayeho ukuduza umwimbu no kugwiza isi ndimwa. Ivyo vyagaragariye ku kuntu imirima yo mu myonga yahejejwe igatunganywa neza, imyaba itahora irimwa ikarimwa, hahora harimwa ibice bibiri ku mwaka abenegihugu bagashobora kurima n'igice no mu gice kigira gatatu co muci hagiyemwo kuvomera. Aha rero byaranagaragaye yuko rero umwimbu w'ibigori w'umuceri n'uw'ibindi biterwa havuye ukagwira. Ikigira kabiri nuko haciye hashigwaho intumbero ya leta yo kugira ngo umwimbu ushobore kwegeranywa neza hanyuma ubungwabungwe, hanyuma hajeho n'igiciro ku mwimbu gishobora gutera intege abenegihugu ntibave basanga bagiye kugurisha hanyuma ngo bace bahomba babone nayo bazogura imbuto hageze kugura imbuto aje kwikora ku gitungwa cyangwa ku kindi kintu. Naco gituma mu mwanya wa mbere dufatiye ku bigori byari bejeje kugaragara leta yavuye ishinga igiciro cy'amafaranga 380 ku kilo kandi ubu bikaba biriko biragenda neza. Abenegihugu bashora ibigori vyabo haba muri leta canke kubikorera utwabo barashima. Ubugira gatatu nuko leta yafashije abenegihugu turavye ingene isi yatitutse kugira ngo baronke umwavu ukwiye. Aha rero haratanzwe umwavu ukwiye nitwogirirwa turagaruka ku biro ariko nta munyagihugu yidoze ko yabuze umwavu mu gihe cirima. Ubugira kane harabaye kongereza umurindi w'ibikorwa ariko no gukarisha ubwenge bw'abarimyi canke abakurikirana abarimyi. Aha hafi ibihumbi 300 by'abarimyi borozi barakurikiranye mu bikorwa vyabo kugira ngo bashobore kurima neza bashobore kwimbura neza. Kandi twonavuga yuko habaye n'umugambi wa leta wo gushigikira amakoperative kuri buri mutumba akaronka n'umutahe kugira ngo nayo ashobore kuja muri ico gikorwa neza, navyo bigaragaza umwimbu twaronse. Ubugira gatanu
nuko habaye gusubiriza no kugwiza ibitungwa, zaba inka, zaba impene, zaba inkwavu, zaba ingurube, kugira ngo ibitungwa bibe byinshi, amase nayo umwavu kama ushobore kubonekana. Mwabonye no ku masanamu aho hari ibitungwa byaza biratangwa canke muri raporo. Ubugira gatandatu harabaye guteza imbere ibiterwa njabukamazi bimwe bimwe. Aha turavuga ikawa, turavuga icayi, turavuga ikigazi, turanavuga kandi n'ipampa. Aha hari ibikorwa byinshi byakozwe tutogaruka ko by'amadetaye, ariko biragaragara yuko ivyo byose ari ivyo leta yagiye ikora kugira ngo ico gikorwa cyo gushira uburimyi n'ubworozi imbere kironke koko ingufu zikwiye. Aha turanavuga no mu nteguro y'ihiga ca leta, turavye uburyo bwinjira mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi, dusanga ari uburyo buhagije koko kugira ngo bashobore gukora bivuye inyuma, bashobore guteza imbere umwimbu, kugwiza umwimbu. Ikibazo higira kabiri, aho mu nteguro ya leta y'uyu mwaka turimo bivugwa ko hariko haraduzwa bijanye n'umwimbu mu vy'uburimyi n'ubworozi, kandi hakaba kwitaho encadrement yo hafi ku macentre communaux de développement. Mukabaza muti mbega none mwotubwira impamvu raporo yerekana yuko taux de réalisation, ni ukuvuga ko ibintu byashizwe mu ngiro ibice 100% kandi bibonekana yuko hari bitakozwe. Ego koko hariho centre zabwirizwa kujaho Ibwambarangwe, Ibgendana, Muruta n'Igihanga. Rero integuro kugira ngo izo centre zubakwe, isoko ribe, yaramaze gutangazwa, hanyuma baramaze no kugurura iryo soko, eka mbere n'ivyegeranyo byo kugira ngo hatogwemo uwashoboye gutsindira iryo soko byaramaze no gushikirizwa igisata ca leta kijejwe amasoko. Icyaciye kibitevya rero nuko basanze bikenewe gusubirwamo kugira ngo analyse yabaye yongera isubiwemo rero bica bifata ubundi mwanya. Harabaye rero kwihenda gatoyi, bigeze ku bice 65%. Turavye ku mwaka wose ibice 65%, tugarutse ku mezi 6 murumva ko birenga ibice 100%. Nuko hatabayemo gutomora yuko ibice 100% ari ivyo muri ico gice cy'amezi 6. Dufashe ku mezi 6 ibice 100% birarenga, muga dufashe ku mwaka wose ni ibice bitarenga 65%. Ikibazo bigira gatatu, titwisunze intumbero nyamukuru igira gatanu, aho amazi abwirizwa gutunganywa neza. Ati birabonekana yuko haba hariho la zone humide yo ya Mirango, umwaba wa Kideri na Kinake, byabwirizwa gukingirwa, hagategwa ibiti bibikingira. Ati none ko tuza twararenganye ayo mezi 6 ukamengo nta kintu na kimwe cyakozwe, ati byo byifashe gute? Ego koko ico gikorwa turemeza ko cyarakozwe kuko ubwa mbere harabaye kuraba ico kirere gikenewe gukingirwa. Ibyo birere byose rero harabaye ivyapa vyaho hantu na cartographie n'ivyigwa bijanye n'ingene ubukingirwa. Ubugira kabiri byarahejeje birazitirirwa kugira ngo bashobore kubibona neza aho biherereye. Ubugira gatatu harabaye rero ko haba isoko ry'abaza kugira ngo babe botera ivyo biti, babirondere, babikore. Hanyuma ivyo rero byarakoretse, ariko hari ibibazo byagiyemo. Ivyo bibazo navyo nuko
hageze aho ibyatsi bya mbere batanguye gutera bateye imisigati hanyuma ibikoko biraza birayirya ngira ngo hari n'abayikozeko byari bigoye kugira ngo ibe yoragama byasaba rero yuko basubira bagatera ibindi byatsi reserve fixatrice kugira ngo bishobore kuhakora neza ubwo rero navyo barabiteye uturiko turavuga igikorwa rero kikaba kigeze ku bice 67%. Ikibazo higira kane raporo muravuga muti raporo irerekana yuko intumbero nyamukuru igira ndwi ari ukugwiza ibitungwa none muravuga yuko hari inka 500,000 zabwirizwa kuba zimishijwe hakaba n'amatoni 2,000 y'amafi yabwirizwa kuba yarabonekanye bigatanga urugero rw'ibice 59 n'ibice 79%. Mukabaza muti none ko tubona umengo siko bimeze harimo ibihushane ku bijanye na insémination artificielle harabaye erreur de frappe naho nyene hari hategekanijwe ahubwo inka 15,000 si inka 5,000 hanyuma inka zabaye insemine ni nke cyane ni 1,436 taux de réalisation rero si ibice 109 ahubwo n'ibice 9 n'ibice 45%. Iyo pourcentage rero yatumwe nuko hariho imashini isanzwe ibika intanga zijya mbuto z'inka yapfuye ipfa rero igikorwa cyarigeze gutangura byasaba yuko iyo mashini swat ikogwa canke hatumwa kwiyindi bica bituma rero ico gikorwa kitaranguka neza kubijanye na encadrement ku mazone amwe les zones de frayère et les mesures prises de fermeture périodique des différents lacs ivyo vyaratumye koko ifi zica zibonekana hanyuma mu mwimbu wagaragaye turavye ibiharuro vyagiye birabonekana ni toni 12 n'ibiro 556 ku bihumbi 22 vyari vyitezwe vyumvikana rero yuko ari ibice 57 n'ibice 9% aho kuba ibice 59 ariko ishirahamwe y'abarovyi riri encadre ku buryo n'ibitoni 22 bazozirenza kuko nimba bashoboye gushika kuri ibi bice birenga 50% mu gice kimwe mu mwaka bazoba bageze kure cyane abene igihugu rero bazoronka agafi gakwiye. Hari ikindi kibazo kigira gatanu kinajanye mbere n'ubushiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu aho muvuga muti mu bijanye no guteza imbere inyubakwa za leta inyubakwa rusangi ati hari umwumvikano wabaye hagati ya Obuha ikigo kijejwe inyubako n'ikigega kijejwe guteza imbere inyubako mu bisagara Fond de promotion de l'habitat urbain ati none mubona yuko ku nyungu y'umurengera Fond de promotion de l'habitat yo bisaba mubona yuko koko uwo mugambo uzoshoboka aha turavuga yuko to bakoresha muri Fond de promotion de l'habitat urbain nito yagenywe ni banki nkuru y'igihugu aho effectivement ibanki nkuru y'igihugu ibahereza umutahe muri fond ku nyungu y'amafaranga 2% nabo bakayitanga ku nyungu y'amafaranga 8% nabo bagaheza bakahakura 6% kugira ngo bashobore kuriha iyo ngurane baba bafashe bongere bakore n'ibindi bikorwa vya misi yose. Turavye rero biragaragara yuko ari igiciro canke urugero rwumvikana ariko
tugiye kure turabona yuko mu ntumbero ya leta twibaza ko n'ayo mafaranga azotinda akagabanuka kuko imaze gushyiraho ayandi mabanki nayo aza ari munsi ahubwo y'iyo nyungu ya 6% na cyane cyane banki y'urwaruka ni banki y'abafasoni igiye kuza mu minsi iri imbere. Ikibazo bigira 6 ni kijanye n'ibarabara ry'igihugu ry'icenda mu makartier ya Tenga na Carama, aho mubaza muti ko iryo ryakingiwe kugira ngo ishobore gucungerwa neza, ati none ku yandi mabarabara hoho ni gute icyo gikorwa nticyokorwa se? Yego koko la RN9 yarabaye borne turavye aho rica ku yandi mabarabara naho hari ivyigwa biriko birakogwa kugira ngo bornage nk'izo zishobore kuba rero birasaba nuko kugira ngo izo bornage zibe ubushikiranganji buriko burashira aju integuro zimwe zimwe z'amategeko aho ibintu bijanye na delimitation, ibintu bijanye n'urugero babwirizwa gushikana ko uruzitiro canke gukingira la delimitation des emprises bijamwo le bornage igazoca rero iba systématique iryo tegeko rimaze naryo kubigaragaza kuko mu itegeko mateka hari bitarimo neza ni hamuco usanga hari guharira sur l'emprise mbega imetero zo bazingahe ubwo nizike canke ni nyinshi. Ikibazo bigira indwi ni kijanye na politique de logement sociaux, aho hari koko ahantu hamwe hamwe usanga bubaka mu buryo budakurikije amategeko bakanahubaka kubera gome n'ico kibanza kitaba carateguwe kugira ngo gishobore kubakwamwo bikurikije amategeko. Mukagira muti none ubushikiranganje bubijejwe buriko bukora iki kugira ngo amakartier nk'uw'Interekwa nka za Gatunguru ashobore nayo gutunganywa ko tubona n'udukanivu usanga ari dutoyi ibihomoka n'ibindi. Ivyo rero ni ikibazo nyamukuru koko kijanye n'ingene abene igihugu bashobora kuja kubaka ahantu hatari hakwiye kubakwa, mugabo ugasanga n'ubutegetsi nabwo ntaco bwakoze kugira ngo ivyo bintu ntibibe canke habe koko guhimirizwa kugira ngo abantu bavyumve ntibite mu rudubi. Kuri izo mvo rero ubushikiranganji buriko burakora icigwa cyo gusubiramwo la restructuration y'ayo makartier kugira ngo ayo makartier uko ari ashobore gusubirwamwo hisunzwe ubuhinga bwa viabilisation, abantu bashobore kuhaba aho bikunda. Bisigura ko aho bidakunda urumva n'ubundi abantu ntibazohaba. Hanyuma rero hariho n'uburyo bwategekanirijwe ico gikorwa kugira ngo kizoheze gikoreke inyuma y'ivyo vyigwa ayo makartier nayo agira ico akozwemwo, mbega hari aho kubakira, hari aho guca ibarabara, hari aho guca umuvo n'ibindi n'ibindi, kuho bizokunda ico cigwa nico kizoheza kigatanga umuco kucokorwa. Ikibazo c'8 murabaza muti muravuga ko muri plan d'action igikorwa nyamukuru nimero gusa niko twovuga cibanze c'intango harimo ivyo guhimiriza mu bijanye n'intwaro ibereye. Mukavuga muti turabona yuko hariho ibikorwa bibiri byabaye prevu aho ni mu bushikiranganje bw'ubudandaji. Mukagira muti none ko tubona ko hari hategekanijwe ibikorwa bibiri tukabona ibindi bikorwa 5 byiyongera ko mu bushikiranganje bigaca bibandwi ikigega cyarategekanijwe kugira ngo ivyo bindi bikorwa 5 bize bikorwe. Ego koko ubushikiranganje bwari bwategekanije ibikorwa bibiri ariko ari ibikorwa 5 biri ku bushikiranganje bwose bijanye n'ivyo intwaro ibereye mu bisata n'inzego za leta.
ubushikiranganje bwo aribwo bwose rero buvyongerako kandi turavye ikigega ingene kimeze ico kigega kirahari hariho ligne budgétaire ijanye na encadrement des opérateurs économiques ikiza gusahiriza mu kugira ngo ivyo bijanye n'intwaro ibereye bishobore gukorwa muri ubwo bushikiranganje ariko turavye deja muri plan d'action yabo igikorwa kimwe kimwe cyose kirafise uburyo buzogituma gikoreka ataruko naho urumva iyo nteguro y'umwaka ntiyari kwemezwa kuko integuro y'umwaka iterekana amafaranga azokoreshwa mu bikorwa runaka ibitoshobora gushirwa mu ngiro ngo bikunde ikibazo c'icenda murabaza muti mbega imiduga yo mwishira hamwe itwara abantu Otraco izosubizwa ryari izonagurwa ryari nkuko tubibona mu yandi mashirahamwe y'abikorera utwabo mwaratanze uturorero nk'utwa Memento Tramwex n'izindi kimwe cyo twibaza ko ayo mashirahamwe atoba ari performant nka Otraco turavye amasharge ya Otraco ingene de serve igihugu ahantu henshi ariko ikibazo Otraco yari ifise cyari ikibazo c'itunganywa ry'akazi n'intwari ibereye muri ico gisata ivyo bibazo rero byarafashwe mu minwe ku buryo bibwirizwa gukosorwa kugira ngo Otraco ishobore kuba yonyene yo koresha iyo miduga ikavyara umwimbu uwo mwimbu nawo ukayigurira iyindi miduga iyishaje ikayigurisha canke iyipfuye ikayikoresha turavye rero ico bikorwa kigeze twarabonye yuko ku kwezi Otraco iri kiraduza umwimbu yarongereje imiliyoni zirenga 230 ku mafaranga yahora ironka ku kwezi turibaza ko ibandanije iguma yongereza uburyo nk'ubwo bizoyituma idasubira kuzerinze kanoneho twarumvise ko atani izindi bazosubira kuba niba finata rero ziya zikabaherana nabo bazoca bataha muhira kuko akazi kazoba gahagaze sinzi rero ko bazokwemera gutaha muhira canke ko bazohitamo gukora neza kugira ngo bagumye akazi ikibazo bigira 10 muravuga yuko guteza imbere bijanye n'urudandazwa njabukamazi hariho amadesante yakozwe kugira ngo habe urudandazwa rw'indani mu gihugu n'urudandazwa njabukamazi hariho koko ingendo zakozwe kugira ngo bishikire ku kivi barabe ingene iby'ibiciro bimeze n'ibindi mukagira muti none kugira ngo amato d'intérêt inyungu amabanke asaba igabanuke intererano ya leta niyihe intererano ya leta iri ku ntambuko zibiri intambuko ya mbere harabaye gusubiramwo ibwirizwa rigenga amabanke iryo rero ryatumye ingingo zose leta canke banki nkuru yofata kugira ngo yorohereze abene gihugu zishobora gukunda kandi n'ukuntu amabanke nayo ashobora guterera mu iterambere y'abene gihugu intambuko igira kabiri ni gutanga karorero ni nayo mpamvu leta yafashe umugambi wo gushiraho umugambi wa sensibilisation d'abord aho amabanke yonyene gushika kuri uno munsi yagabanuye taux d'intérêt zikava ku bice byari hagati ya 18 na 21 zikagaruka hagati y'ibice 14 15 bo nabanyamahera ngira urashobora kunegosiya nabo ugasanga yabemereye ko bakarenza ko bakakarenza ko mugabo ahanini ya kubiharuro dufise amabanki nka yose ari hagati y'ugo rugero muri yo ntumbero rero nuko hagiyeho ikigega gishobora kandi kurofinansa ajya ama institution mato mato ama microcredit ama microfinance kugira ngo ashobore
gutanga amakredi ku giciro cyo hasi ku bice bitarenga 8%. Aho turi muri ya ntambuko ya kabiri y'ingene leta ibwirizwa nayo kugira icikoze. Ni no muri iyo nzira leta yashizeho ikigega cyo kwishingira abanyamitahe bato bato, urwaruka rugitangura kugira imigambi kugira ngo gishobore kuba nka garanti. Ni ikigega cyitwa FIGA kandi kirafise n'ikigega n'amafaranga ategekanijwe kugira ngo ujya adafise inza gwatiriza canke itonga gwatiriza ashobore kwikora kuri ico kigega giheze kimuhagararire. Hanyuma nitwokwibagira yuko leta yahavuye nayo ishiraho banke zibiri zifise amatodo d'intérêt ari hasi. Izo banke nibamara kuzijukira neza, ziriya zindi banke zari zibiteze ntizibabone, nazo zizobwirizwa gufata ingendo yuko zigabanya kugira ngo zibe competitif par rapport yizo zindi banke zifise ama intérêt ari hasi. Birumvikana yuko ukeneye umutahe muniniya azogenda mu banke ikomeye, nawe azoheza yemera igiciro kiri hejuru gatoyi. Mugabo abenshi tubona bakeneye imitahe mito mito yobafasha gutangura ibikorwa byabo vya mbere n'imigambi yabo ya mbere, bazoheza biture mu banke leta yashizeho atanga igiciro, atanga asaba intérêt ntoyi. Twovuga bimwe muri ivyo nyamukuru ko ari ivyo, ni ukuvuga intererano ya leta n'ubirabandanya. Ni no muri uyu mugambi wuko leta n'ubu ishobora gufinansa imigambi minini haba ku bisata vyayo canke ku bisata vy'abigenga ikeneye amafaranga akore imigambi iteza imbere igihugu. Koko leta biciye mu banki nkuru ya Republika igashobora kuyabagurana ku giciro gitoyi, hanyuma bagaheza bakayasubiza batiriwe baraja muri ayo mabanke avuna. Ibibazo bigira 11 muravuga yuko iki cegeranyo ku ntumbero nyamukuru ya mbere mu bijanye na bonne gouvernance nyene intwari ibereye, habaho ko haba kwerekana mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta agahombo leta yagize, agahombo igihugu cagize turavye iki kiza ca COVID-19 ku butunzi bw'igihugu c'u Burundi. Mukavuga muti none ni izihe ngingo mu bijanye no gutoza amakori, mu bijanye n'ivyo amatagisi n'amaduwane zafashe kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bushobore kuduzwa. Aha turavye intumbero ya leta, les politiques fiscales zihari muri uyu mwaka wa 2020-2021, turabona yuko koko ikiza ca COVID-19 catumye haba gahombo. Ariko imigambi mikuru yafashwe twovuga ko ihagaze ku ntambuko zibiri. Intambuko ya mbere kwabaye gukora ibishoboka byose kugira ngo leta ishobore kugwiza umwimbo, kuko iyo hari uruhombo ngaha birasaba ko urondera aho impact ya COVID idafrapa kugira ngo uce uhakorera gusumba, hashobore kugwiza umwimbu, hanyuma uwo mwimbu uze usahirize ugire compensation na harya handi habaye uruhombo. Ikigira kabiri ni kugabanya gatoyi ubwo ako gahombo COVID yazanye mu masekiteri amwe. Ivyo rero bikagaragarira ubwa mbere mu gusubiramwo amategeko agenga ibintu vy'amakori ku nyungu, ibijanye na TVA, ibijanye n'ibijanye na fiscalité communale. Harabayeho kandi gusahiriza mu gutoza amatagisi mu makomine, kuko vyaragaragara yuko mu makomine amafaranga yinjira ari makeyi, mugabo binavanye nuko n'ahandi yabwirizwa kuzana atakihazananye kubera COVID, byasabye kwaho hahora hahomwa kugira ngo amatagisi amakori yahora atinjira yinjire. Mwarumvise raporo yashikirijwe aho dusanga hari
amafaranga arenga umuriyaridi ku kwezi aza arazimira tutazi yari ayo yose ni bimwe mu ngingo leta yagiye ifata. Harabaye kandi imigambi y'uko bijya by'urudandazwa ruzwi n'amategeko mugabo rudatanga ikori bigabanurwa kugira ngo habe wa mugambi wo kwegera abenegihugu bakora urwo rudandazwa batangishwe y'amakori mato mato, icyo twita la fiscalité de proximité, bashobore gutanga ayo mato mato mugabo bayatange kuko bayatanze ari menshi araduga akagwira akaba menshi cyane. Harabayeho kandi gukurikiza nyezina ibwirizwa rijanye n'ingene amategeko ajanye n'ingene leta ironka inyungu zayo mu mashirahamwe isanzwe ifisemo imitahe. Mwarumvise ko mwaranabonye ko twagendeye za Regideso ugasanga ishirahamwe rimaze imyaka 12 ridatanga inyungu muri leta, ukamengo leta yagabiye iyo shirahamwe yagabiye n'amasendika yaryo kugira ngo gikorere. Ariko ubu kuvaho ingingo zifatiwe inyungu za leta zace zitangura kwinjira kugira ngo leta nayo mutahe yashizemo urihwe nkuko imitahe y'abandi ibiri kirarihwa. Ikindi harabaye kugabanya uburusho butangwa na OBR bwo gukurira amakori ku bantu no ku mashirahamwe kugira ngo koko ubwo burusho bushobore guhabwa amashirahamwe n'ibikorwa n'imigambi igaragaza yuko ifitiye akamaro igihugu gusumbya. Rero ni bimwe muri ivyo twovuga, tutibagiye yuko hari n'izindi ngingo zafashwe mu bijanye n'intwari ibereye zuko haba guhana, harabanza hakaba guhanura, hakaba guhana, hakaba no guhasha ku bantu banyuruza ubutunzi bw'igihugu, abantu badakora akazi uko bijejwe, ibinebwe n'abandi kugira ngo umwimbu uduge. Ikibazo c'12 muravuga yuko hariho ibijanye no gushiraho le fonds de garantie de dépôt et de résolution. Mukavuga muti mbega ni mesure nizihe ngingo zafashwe kugira ngo amashirahamwe yahuye n'ingorane gusumba ashobore koko gushigikirwa no gukurikiranwa. Ico kigega rero cyo gushigikira amashirahamwe kugira ngo amere nkayitangiye ingwati muri ico kigega niyahomba canke niyagira ibibazo ashobore kuba refinance, ashobore guhabwa gatahaka, ashobore kugira ico yikorako, kwari uko hoba ikintu bahawe, uburyo bahawe mu gihe bagize ibibazo, mu gihe bahomvye, mu gihe bahuye n'ibindi bibazo bitoroshe. Ico kigega rero kizoheza kije mu kibanza cyo gukurikirana yaba amashirahamwe amashirahamwe akora muri ivyo bisata by'amafaranga, les institutions financières, canke ayandi mashirahamwe yose kugira ngo gishobore sinovuga ngo nugushumbusha mugabo gufata mu mugongo no guherekeza zene izo institutions ziba zagize ivyo bibazo. Ikibazo gira 13 murabaza muti raporo irerekana yuko hariho ibyakozwe mu gice ca mbere kubijanye les réalisations du premier semestre indiquent que les préparatifs visant la collecte des données nécessaires sont en cours et les procédures d'élaboration du rapport sont arrêtées. Mukabaza muti none ni igiki cyatumye aha turi mu bushikiranganje n'ubundi bihega ca leta, ni igiki cyatumye ivyo biharuro vyariko biregeranywa bihagarara kuri ayo ma entreprise kuri ico gikorwa cyariko kirakogwa. Kandi
byagaragara ko ico gikorwa cyari kikiri hasi, cyari kikiri ku bice egome 25%. Ico gikorwa rero twamenyesha ko kitahagaritswe burundu, mugabo cyarabangiriwe kizoheza cyatanguye mbere muri uku kwezi kwa kane, kuko ivyo biharuro vyegeranywa haba ku banke, ama microfinance, ama société d'assurance, biza kubonekana neza mu kwezi kwa gatatu. Ayo mashirahamwe agize bilan, iyo rero atarasohora bilan, biragoye kugira ngo tube dufise ibiharuro bikwiye, kuko ivyo twokorera ko twava dusanga ari byamaze guta igihe. Ubu rero bamaze gusohora bilan y'umwaka, ivyo biharuro navyo rero biheza bigaca bibandanya. Izi 25% zari integuro zisanzwe kugira ngo ayo mashirahamwe niyamara kuba afise ivyo biharuro vyayo tuzoheze duce twinjizamo. Ikibazo kigira 14 kiri kuri action concrète numero 10 mu bushikiranganje bw'indero, aho hari ibijanye n'ibikoresho byo kwiga, les guides enseignants byo kwigisha mu mwaka wa kabiri wa fondamentale. Mukabaza muti none ko hari hategekanijwe ibigera ku miliyoni 2, none twovuga ko ico gikorwa kizokoreka koko kuri année scolaire turavye aho bigeze ko atakirakoreka? Yego koko l'exécution, donc gukora ivyo bitabo, ni bitabo mu bisanzwe be ni n'ayandi madokima akenegwa, byari bitegekanijwe bitekanijwe ko bizoba muri uyu mwaka, kandi aha twobahumuriza ko bitazonacererwa, kuko igitabo ca mbere kizobwirizwa kugwizwa caramaze gusohoka, carakozwe, carizwe, caratosowe, ubu hasigaye kukigwiza gusa. Hanyuma nuko bitegekanijwe yuko abanyeshuri bo muri deuxième année fondamentale bazobandanya biga kuri programme bariko. Hanyuma rero inyuma y'uyu mwaka bagaca batangura iyi programme nshasha. Nimwe twari twavuze yuko tutovanga programme zibiri mu mwaka umwe, bice bapertiriba. Bazogeraho batangura rero kuri année scolaire ikurikira ibitabo byose vyaratunganye. Twovuga rero yuko muri make iyo programme nshasha izotangurana na année scolaire 2020-2021 ku banyeshuri bo mwaka wa kabiri wa école fondamentale. Ikibazo ca 15 kijanye naco nyene kuri ubushikiranganje bw'indero, murabaza muti mbega hariho action concrète igira 8 ivuga kurungika abakozi mu bibanza bakenewemo kugira ngo habe équilibre mu ntara zose, ntiyabe hamwe aho barundanye ahandi naho dusange babuze. Muti ni iki ko tubona ivyo bintu bitarakorwa, ni iki cyatumye ico gikorwa kidakorwa? Ico gikorwa rero cyo kurungika abarimu bari qualifié ku mashure babakenewe ko kiri mu rukurikirane rw'ibikorwa vya redeploiement vyo gukwiragiza abarimu aho bakenewe hose. Si igikorwa kigenga gihera aha mwakibonye higaherera aho nyene, mugabo kiri mu rukurikirane rw'ibindi bikorwa vyatanguye kuva kera. Hanyuma rero hariho mu kugikora ukuganira hagati y'abakozi, hagati y'abakoresha n'amasendika, kugira ngo ico gikorwa kirangurwe abose bacumva cyo kimwe kigeze higende neza. Mu byo rero amasendika n'abaserukira abakozi bashikirije, leta yarasanze harimo ibintu bikwiye kwicarirwa kugira ngo navyo bize biherekeze ico gikorwa kugira ngo kize kigende neza. Nico gituma rero hajaho komisiyo ijejwe kubitosora neza. Iyo komisiyo nayo yaramaze gutanga raporo mu bushikiranganje, hanyuma hariho n'integuro nshikiranganje ijanye n'ivyo deploiement ingene izogenda yamaze gutunganywa. Ivyo rero biragaragara yuko hazobamwo korohereza abarimu n'abigisha
ku buryo igikorwa c'abarimu bava mu ikomine baja mu yindi coheza kikarabwa n'ujejwe indero mu ikomine, kuko kera uko vyari bisanzwe bigenda umwarimu ava mu izona aja mu yindi vyasaba yuko umushikiranganje w'indero ari babanza kubiraba. Uwo mwarimu ntabamuzi, ntabazi ko n'ingorane afise canke yavuze arizo, ariko ujejwe indero mu ikomine arashobora kubona ivyo bikorwa. Muri province bikaba uko nyene, ujejwe indero mu ntara agaheza agahagarara ico gikorwa, ku buryo tubanza kuraba hagati y'intara n'izindi. Mu ntara ubwa mbere, mu makomine ubwa mbere, muri iyo equilibre ikaba ibisaba yuko haba abava mu ntara baja mu yindi, akaba ari byo biheza bigashika ku rwego rw'ubushikiranganje. Ubushikiranganje bugaheza bukabikora rero buravye umwe wese ingene biri bugende, nayo ubundi umuntu atabanje kubigenza uko yohava asanga ahubwo ca kinogo cateye ciyongera. Ico gikorwa rero kizokorwa kandi kizoca gikorerwa kuri uyu mwaka w'ishuri ukurikira, kuko gikozwe hagati muri uyu mwaka w'ishure naho coba catunganijwe neza, n'ubundi vyoheza bikononera abarimu, bikononera n'abanyeshuri, kuko nimba abarimu bobwirizwa guca batangura guhindagurwa bariko barigisha atari hajya mu kiruhuko c'amezi abiri, vyohava bikagorana. Ikibazo gira 16